Addis abeba ku mugwa mukuru wa Ethiopia asanzwe hari icicaro gikuru cy'umuryango wa Afrika yunze ubumwe Union Africaine kuri wa 17 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023 imbere y'uko haba inama igira 36 yiba kuri wa 18 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023 abakuru b'ibihugu bagize Afrika y'ubuseruko ndetse na Angola baramutse bakoranira kugira ngo bige ikibazo cy'umutekano muke urangwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho umugwi wa M23 ndetse n'indi migwi igwana igisibije. No musi rero tugiye kurabira hamwe byinshi ku ngingo zafashwe muri iyi nama. Ndabibutse yuko ibihugu vya Angola, Burundi, Rwanda, Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, Sudani y'Amajepfo, Uganda, Kenya ndetse na Tanzania arivyo vyari vyaserukiwe. Mu bitabiriye ino nama harimo Felix Antoine Tshisekedi yasanzwe arongoye igihugu ca RDC, harimo President Evariste Ndayishimiye asanzwe arongoye igihugu cy'u Burundi, akaba ari nawe arongoye inama y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Harimo kandi President William Samuel Ruto asanzwe arongoye igihugu ca Kenya, President Suluhu Hassan Samia asanzwe arongoye igihugu ca Tanzania. Harimo kandi President Paul Kagame asanzwe arongoye igihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba harimo kandi na President Joao Lourenço asanzwe arongoye igihugu ca Angola, akaba kandi n'umuhoza ku bibazo by'umutekano mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Aba President Yoweri Kaguta Museveni ndetse na President Salva Kiir asanzwe arongoye igihugu ca Sudani y'Amajepfo bari baserukiwe n'abashikiranganji b'imigenderanire. Uyu munsi rero tugiye kurabira hamwe ingingo zafatiwe mu nama yiraba ikibazo cy'umutekano muke wa Kongo yari yatumiwe na President Evariste Ndayishimiye ndetse na Joao Lourenço. Nkuko vyandikwa n'ikinyamakuru Actualité CD cyandikirwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, mu bibazo by'umutekano muke rero birangwa muri kino gihugu, Joao Lourenço yashimangiye ko umutekano ugoma uhungabana kubera umugwi wa M23 wase kuva mu bice byose wigaruriye nk'uko amasezerano ya Rwanda yabitegekanya. Rero hakenewe ko hategurwa aho abagize uyu mutwe begeranirizwa zone de cantonnement kugira ngo umutekano wongere kumera neza muri kino gihugu. Evariste Ndayishimiye nawe yashimangiye yuko imbere yuko ino nama itangura ndetse no mu yigoroga ryayo yuko abanyekongo batagifitiye icyizere ingabo za yase kubera kutubahiriza amasezerano y'umugwi wa M23 vyatumye intambara iguma isutama. Yasavye bwa mbere na mbere ko akwiye kwigwa isuzumwa n'icokorwa kugira impande zose zije hamwe mu gutorera inyishu ku kibazo cy'umutekano muke. Iyi nama rero hakoreshejwe kode rimwe guteranya kane, bivuze umukuru w'igihugu n'abandi bane bamufasha mu bijanye n'ino nama. Iyi nama yitabwe rero, iyi nama yashitse ku ngingo izahe. Imbere yuko tuzija ko reka tubanze tugaruke gatoyi ku igenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa kabiri i Bujumbura, aho habaye inama y'abakuru b'ibihugu aho basavye ko intambara zihagarara mu seruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ndetse hasabwa ko inzira y'ibiganiro ariyo nkenerwa gusa, kandi bari basavye yuko abakuru b'ibihugu b'abakuru mu gisirikare bahura mu ndwi imwe kugira ngo bige uko horungikwa abasirikare bagize Afrika y'ubuseruko, East African Community Regional Force, kuja kugarukana amahoro mu buseruko bwa RDC no kwaka imigwi yose ibigwanisho. Gusa ku igenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa kabiri ingwano hagati ya M23 n'igisirikare ca leta ya Kongo yarakomeje, ndetse iza isumbirije inyuma y'inama n'amasezerano y'Ubujumbura yayiranze ku itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023 Igoma. Habaye imyiyerekano yiswe Ville Morte yiyamiriza ingabo za EAC kubera ataco ziko zirafasha mu guhasha uyu mutwe wa M23, aho
abasirikare bagize Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aribo gusa barangwa ku mirongo y'urugamba. Ni Repubulika rero Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ikunze kwagiriza igihugu cy'u Rwanda yuko arico gifasha uyu mutwe wa M23, aho uyu mutwe wari waromowe mu 2013 ariko wongeye kugaruka mu mwaka wa 2021 aho wafata Bunagana, ariko gushika ubu akaba umaze kwifatira uburere butari buke. Leta ya RED rero nyuma y'inama y'Ubujumbura yarase ivyayivuyemwo, aho ndetse banemeza ko atabiganiro bishoboka niba umutwe wa M23 utavuye mu duce two muri Kivu y'Amajyaruguru wafashe kuva mu ntango za 2021 aho mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2021 uyu mugwi watanguye gufata agace ka Bunagana. Inyuma y'inama rero umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya yashikirije ko badashobora kuganira na M23, ati ntidushobora kuganira na M23 canke kuba twosubira guhindura imigenderanire yacu n'u Rwanda mu gihe amasezerano y'u Rwanda yatewe kw'igikumu atubahirijwe. Yongeye ko yuko icyambere no guhagarika intambara bakava mu bice bigaruriye, no kuvuga umutwe wa M23 ushika ku misozi ya Savyinyo kugira ngo dusubire kuganira. Mu gihe byose bidakozwe ntimwitege ibiganiro hagati ya M23 ndetse na leta ya Kongo. M23 isanzwe isaba ko hubahirizwa amasezerano yo kuwa 23 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2009 ariho havuye izina rya M23, yijeje yuko nayo yanse guhagarika ibigwanisho, ndetse vuba tukaba tuzogenda tuyaga neza imvo n'imvano yatumye uno muhari wa M23 waduka. Kuwa 9 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023 i Nairobi, naho imbere yuko turabira hamwe ivy'inama y'abakuru b'ibihugu ba EAC na Angola, abakuru b'ingabo za EAC bari bakoraniye i Nairobi nk'uko bari babisabwe n'inama y'abakuru b'ibihugu kugira ngo bige ikibazo cy'umutekano muke no kungene bocungera uyu mutekano muri Kivu y'uburaruko. Ingingo rero bafashe akaba arizo tugiye kubanza kugaruka ko ni inama yari irongowe na General Prime Niyongabo yaserukiye Burundi, Joseph Mukunda wa Tanzania, Wilson Mbandi wa Uganda, Jean Bosco Kazura wa Rwanda, Santino Dengewar wa Sudani y'Epfo na Tsena Lieutenant Christian Chiwewe wa RDC. Bafashe ingingo z'uko umutwe wa M23 uhawe imisi 30 ukaba wahagaritse intambara, ndetse bagiye ahantu hamwe begeranirijwe kugira ngo ibice byari byarafashwe n'uyu mutwe ingabo zigize Aircraft East African Community Regional Force zibashe kugenzura uduce twari twarugaruriwe n'uyu mutwe, kugira ngo bamaze kugeraniza hamwe canke zone de cantonnement bishoboke kugira ngo ibigwanisho bishobore kwakwa. Kuri ivyo ibihugu byagabanganye aho bizofata ndetse bizonagenzura kugira ngo umutekano ubashe gukingirwa, inyuma yuko uyu mutwe wa M23 ugwana wifatira uduce ubahirije iyi ngingo. Igihugu cy'u Burundi kizocungera territoire ya Masisi, Kenya na Sudani nazo zigenzure Goma na Rutsuru na Rushuru. Uganda nayo icungere Rutsuru ndetse na Bunagana n'ibindi bice bisigaye mw'iki gihugu, ndetse no muri bune buco igihe umuhari wa M23 wamaze kwigarurira. Iyi nama y'abakuru bazahita amajoro kandi biyemeje kugwananya umutwe wa FDRL. Bivugwa ko ugwanya leta y'u Rwanda babanje kwegeranya amakuru ko uyu mugwi witwaje ibigwanisho kuva ku wa 20 z'ukwa kabiri
mwaka wa 2023 gushika kwa 30 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2023. Aha kandi biyemeje ko imigwi igwana nka RED-Tabara y'u Burundi, ADF ya Uganda n'indi migwi ihungabanya umutekano muke muri Kongo izobandanya ituzwa mpaka isubiye iwabo. Kugeza ubu rero Kenya, Uganda n'u Burundi nivyo bihugu bimaze gushikana ingabo muri kino gihugu cha Sudani nayo Sudani y'Amajepfo ikaba kiriko iriyumvira kungene yo zishikanayo. Nubwo rero Sudani y'Amajepfo itarazishikanayo, umuhuza mu ntambara muri no ntambara hagati y'imigwi igwana ndetse na Republika Iharanira Rusange ya Kongo, Uhuru Kenyatta yari yasavye yuko bonyarutsa ko izino ngabo gusubira muri kino gihugu, kuja muri kino gihugu kugira ngo amasezerano y'amahoro abashe gushikwako. Tugaruke ku ngingo rero zafashwe i Addis Abeba mu nama yiga ku mutekano muke muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu buseruko bwa Kongo muri rusange. Hemejwe nyuma y'isuzumwa ry'iyubahirizwa ry'amasezerano ya Nairobi ni Rwanda yuko intambara ihagarara ndetse n'imigwi yose igwana uduce yafashe dusubizwa tukarekogwa katuvamo, ndetse ibisezerano y'amahoro akazishoboka kugeza kuwa 30 z'ukwa gatatu umwaka wa 2023 nk'uko vyemejwe n'inama y'abakuru b'ingabo z'akarere yari yahuye kuwa 9 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023. Iyindi ngingo yemejwe nuko abahunze intambara bari mu gihugu ca Uganda, mu gihugu c'u Burundi, mu gihugu ca Uganda ndetse n'u Rwanda, tutibagiye na Zambia, borondegwa kugira ngo basubizwe mu bihugu vyabo. Mukamenya yuko gushika ubu igihugu ca Uganda arico kimaze kuba gifise impunzi nyinshi, aho gifise abarenga ibihumbi 500 gigakigwa n'igihugu c'u Burundi, hanyuma Tanzania, Uganda, Rwanda hamwe na Zambia. Aya ni amwe mu makuru twabakusanirije bakunzi ba Ivyacu TV. Ninzere yuko mwashoboye gutahukirwa cyane kuri vyinshi kuri zino ntambara ndetse n'ikungene wogarukanwa umutekano muke muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Reka renda basabe mugire subscribe kuba turabikora, share, like na comments. Ivyacu TV iri ngaho kugira ngo mumenye kamwe ku kandi. Reka ndabashimire ndetse ndabifurize n'ibihe byiza. Reka ndabasabire kandi mugire share kuri no video, like na comments, byoba byiza na gahwana. Ariko kandi reka tubamenyeshe yuko ino nama itari yitabiwe n'abakuru b'ibihugu gusa bagize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ndetse na Angola, ahubwo yari yitabiwe kandi na Antonio Guterres asanzwe ari umunyamabanga mukuru wa ONU, ndetse akaba yari yitabiriwe n'icariho c'umunyamabanga wa ONU Onana. Reka tubashimire rero ko twabanye neza, muge like, share, like na comment.